stand and sacrifice. Mubwire mugenzi wawe nawe utazi icongereza apfa gusubiramo. Stand and sacrifice. Uhaguruke witange nk'ikimazi kubw'igikorwa c'Imana. Wow, what a wonderful title. Murazi urakagira ikintu ushobora gupfira kuri nosi. Urakagira ikintu ushobora gupfira. Burya energy dukeneye gukora ibintu, inkomezi turondera hirya no hino kugira ngo tube passionné, twuzura umuriro kubw'ikintu kanaka, nuko tutaba turagera ahantu bitwuzura gushika no twumva ati jewe naho bonsaba gupfa kuri ico kintu nopfa. Nibangahe ngaha hoza umuntu afise iba story ngaha inko acavuga ati bari bazi yuko ari ngo masokoro ya ndi telefone. Iri yerekwa rirafudika canke ribayeho tubarase mwese muve. Ninde gukomera ko murasa kubwira iyerekwa. Rero iyerekwa iryo jambo kwanza iyerekwa ntibavuze isanamu, ntibavuze ishusho, ntibavuze iciyumviro, ntibavuze indirimbo, bavuze iyerekwa. No kuvuga ni ikintu weretswe, ntabwo ari ikintu wabonye. Oya, ntibavuze ngo ibyabonye cyangwa ibizobona. Iyerekwa wabyeretswe somehow, byavuye ku wundi muntu. Uwo wundi muntu nawe ninde? Ni Imana niyo itanga amayerekwa. Mugabo kandi na Satani aratanga amayerekwa. Hari ahantu usanga bariko barasambuka muri boîte imeze ukuntu uvuga ati iri yerekwa ryavuye ikuzimu. Burya iyo bavuze ngo inspiration, murakaza gacapa ibintu ukabona abantu bafise amasura araba hariya, amenyo ari hasi, amaso ari hejuru, gutwi kuri hariya. C'est de l'art. C'est de l'art. Nimba ari art nivuye ku Mana, je suis désolé. Imana yocapa gute ibintu muremye umuntu ari parfait, ugaca ufata ugutwi ukagushira mu kirenge ngo c'est de l'art. Je doute. Hari ahantu wabibonye ngo ntiwabibwiretswe n'Imana. Hari indirimbo twumva, imiziki twumva, abantu bazanye bakuye ahantu ngo ntibayikuye ku Mana. Amen, amen. Narigeze kubabwira ngaha igitabo canditswe n'umunyamerika, abantu bane bose bagisomye baciye biyahura. No, oya niwiyumvire, none ico gitabo cyavuye mu ijuru kije kugandagura abantu? Jamais. No, cari charge n'impwemu y'urupfu. Wewe uje kugisoma waca wuzura urupfu nyero gaca wipfira, wone ati je no kwivira ngaha. Hari indirimbo tubona ngaho mwisi cyane twumvise kera, wumvise amajambo n'umudiho gusa, hari ahantu gukwegera. Murazizi berizo ndirimbo biba byavuye ahantu byavuye mugo si ku Mana. Rero utugenegene twose, ingabire yose, ingabire yose iva ku Mana. Mugabo Satani ashobora kuyihindukiza akayikoresha ivy'umwiza. Amen. Nimwe babandi ngo abahinga ngo bavuze ngo ugacumiragura byose ngo abahinga bavuze ngo wibagiye ko Imana ari se w'abahinga kandi rutabahinga. None ico gituma tuko turavuguruza berizo ngwara bavuga ngo ntizikira, kuko se w'abantu uwaremye abantu avuga ngo jewe ndashobora kuzihindukiza. So murabe neza rero amayerekwa. Umuntu nakubwiye ngo nabonye, mubaza uti ninde yakweretse? Kubona nta kibazo mugo byavuye, kwerekwa nta kibazo mugo byavuye, kurota nta kibazo mugo ninde yakweretse? Ninde yakugendeye mu ndoto? Ni Imana forcément. Hari umuntu azabwira ngo je nagize inzozi, yakubwira izo nzozi zi ukavuga ati izo si inzozi, iyo ni menace satanique. Iyerekwa aha rero tuko turavuga twebwe iyerekwa mugabo rivuye mu ijuru. Amen. Tubizane kuri kote y'Imana, twebwe niyo dushaka kuganira kuri no mugoroba. Turabire muri Romains 8:27, Abaroma 8:27. Yesu
yarabizi neza yuko iyerekwa canke vision turiko turavuga itangwa n'Imana, kandi nawe imbere yuko aza mu isi yari yayihawe. Amen. Umuntu arakeneye vision, arakeneye ici Imana imuterekamwo igicapo ca kazoza c'Imana ishaka kumujana, kugira ngo agire ivyizigira ubwa mbere, agire n'inkomezi na courage yo kubandanya, kuko abona ibiri hari imbere azoshikira vyiza. Kuko ata vision ihari ngo le peuple est sans frein. Atayerekwa rihari nta gishobora guhagarika ihanga rica risabagira kajiyo bishaka. Mugo iyo rifise iyerekwa kanaka riratumbera iyerekwa. Amen. Romains 8:27. Abaromu 8:27. Ariko isesa imitima irazi ivyo mwemu yiyumvira, kuko uko Imana igomba ariko mwemu asengera bera. Amen. Kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza abahamagawe nkuko yabigabiye. Bandanya ni Mose. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Gezaho. Iri yerekwa Yesu yararize yuko Imana yamugeneye kuba imfura ya bene se benshi. Yarazi neza yuko kubibwa kubuzima bwiwe azokwimbura canke Imana izokwimbura bene se abandi bana b'Imana twebwe. Yarabizi. Turabire kandi Hébreux 12:2 n'umurongo tuzi. Abaheburayo 12:12 bavuga ngo dutumbere Yesu wenyene niwe nyanduruko yo kwizera, kandi niwe yagusozereye uwo kubw'umunezero yashizwe imbere. Kubw'umunezero yashizwe imbere. Umva, apana kubera ikindi, kubw'umunezero yashizwe imbere. Wiki wo kubona twese twakijijwe, wo kubona abantu babohotse, wo kubona abantu bakizwa, wo kubona abantu bahunga umuriro, wo kubona wa muntu yari yaraguye kandi yari ukayangana asa n'Imana asubizwa itota, agasubira gusa nayo, agasubira kuganza kw'isi. Satani agashizwa munsi y'ibirenge vyiwe, ukuganza kw'Imana kugasasagara ngaha kw'isi. Uwo munezero gusura kubona inganje y'Imana, honneur y'Imana iba restaurer mu muntu, niwe yari yarashizwe imbere. Amen. Kubw'umunezero yashizwe imbere. Ndakwereke uno munsi bakubwiye bati ingo uburakora ngaha tuzoguhemba 50,000 niyo dufise. Nta kazi ufise, urumva ingo uburakorera 50,000. Hari abo kwanka ngaha, hari n'abandi bavuga bati bon basi ndonka y'amayinite naho mba ndicaye, n'abandi ngira ngo bazombona hinge mbe ndicaye ngaha. Mugabo uwo muntu agiye gukorera 50,000 agiye avuga ngo mbaye ndabikora mu kurindira ibindi, mugabe bisigwanje means nta munezero nta nkomezi ashobora kubishiraho. Mugafata wa muntu nyene bamuhaye kandi kazi, bashira bamubwira ngo ingo kora akazi tuzoguha 5 million. Nta umutanga kuvyuka, ntigera cererwa ku kazi, nivyo batamusavye gukora bikora kugira akagumemo anezereze bose. Kubw'umushahara aba yashizwe imbere acashiramo ingufu zose. Murabe ukunge ni yerekwa rikomeye. Iyo wamaze kugira ico ubona hariya, muvyeyi wacu ari ikintu yamatubwira, ashaka kutubwira igituma umutima wiwe wame imisi yose gurugumba kubw'imishaha. Tijewe hari hijwi numvise ry'umuntu aniha hariya hano mu muriro, iryo jwi ndagiyebutse ntibishobora kunkundira ko nsinzira abantu batariko barakizwa. Hari iki nico gituma utegerezwa gusenga Imana ikwereka ici gushakako, kuko kubw'ivyo bizogutuma wihanganira amagorwa marushwa ibiguca gute naho biriko biranseka ndazi yo ngiye ngenda hariya niyo nja kandi nzoshikayo. Amen. Amen. Tugendeshwa niki n'ukwizera. Abikorino ba 2:5 kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'10. Iyo passage muyisome. Ni tubwira yuko tugendeshwa n'ukwizera apana nivyo tubona. Imana yarateguye yuko tugendera muri inosi, ariko tutarabisha amaso agaragara ngo tubone ibiboneka, ariko turaba ivy'ijuru biriko biratwereka kugira ngo tumenye uko nkwereke. Inyuma y'amabarabara y'inosi hariho amabarabara y'impwemu.
inyuma y'inzira zino zitubonesha amaso hariho inzira zitaboneka. Umuntu agakubona uko uragenda ku nzira iboneka mugabo wewe urabona iyindi nzira. Amen. Wewe akagenda agatsitara mugabo wewe ntusitara kuko wewe urabona inzira iri inyuma y'inzira. Umuntu aravuga ati ndaguha mugabo wewe ukabona inyuma y'iyo promise ikiriyo ngo ati jewe ndanse, abandi bose bakemera wowe no ngo uri kijujure yego namahoro. Aheze umwanya babandi ngo mbega wowe wabimenye gute? No, narabonye cari inyuma. Imana yateguye yuko twe tugenda tubona ibiri inyuma y'ibiboneka, yibigaragara. Reka tuvuge ibigaragara turabibona, iyo yateguye ko tugenda turaba ibiri inyuma y'ibigaragara. Umuntu akaza gushwanira baba mugabo wowe inyuma ukabona uranshakasha ntundonka. Ndamubabariye mu izina rya Yesu, nagenda atabagwa nkuko natabawe ahezagiwe mu izina rya Yesu Kristo. Konye ni mpwe muyishavu uyiciye mu muzi, c'est fini. Warashaka kujana yashaka byanse kuko wewe wabonye, ntiwabonye umuntu ariko arashwana yarunguye amaso, wabonye uri nyuma y'umuntu ariko arashwana. Ijuru rero litwereka yuko igitegerezwa twebwe kutwokupa canke kuba concentration yiwacu ni iyo vision Imana yaduhaye. Amen. Amen. Musube madame yigeze kumushingira ntahe ndayivuga. Uri umukozi w'Imana nta kibazo. Notre vie est publique, twaremeye kwambika umugozi ndi ntahe ryoshe ku bakobwa bari ngaho. Umunsi umwe ko rabona imyaka iri kiragenda kwarabaye cyane mu mutima kubona nawe ataronka umugabo kandi akorera Imana. Yari murakora yakijije kugira ngo jewe nkinkwe biyeri 10 navyo. Hama arumva kababaro muri we asa n'ubushwanira Imana. None warampevye ufete wewe warabivuyemo yuko ntazokubwira ndongogwa nta nivyo wambwiye nico kimbabaje ifumbu bimbwira nkitegura basi. Waza yumva ijwi muri we cyarindi urazi jya ndi wamugenza kubwira ati urashobora kwibaza ko jewe no gukorera ivyo. Yaciye yihana. Huyo naho hari guhera yindi myaka 10 avuga ati no hari umuntu yambwiye yuko adashobora kunkorera ivyo nta kibuza ndazi yuko nzoshika. Cherche la voix de Dieu. Higici Imana iri kirakwereka kuri iyo situation. Ucugifata ukizirike ku mutima kizokurinda kunyiganyega hirya no naho hazozi kiboti ndazi ico nabonye nibishoka yuko ndakivamwo atayerekwa nta kikuza. Niho uwo murongo ni mu ndonderere yemwe sans vision le peuple est sans frein. Wowe utafisi yerekwa iki Imana yakoresha canke wumvise ugiye ushaka ariko kutagiriye aho ufatiye wowe wavuganye iki n'Imana. Kubera ijambo ry'Imana ni encre ni gwaguma baterera mu mazi kugira ngo ubwato ntibugende kure. Bashaka ko buhagarara aho baca baterera icuma mu mazi kiremereye cyane kuburyo naho buragenda ntibuja kubuca bugaruka. Ubwo nyene bafise umugozi burazungazunga nivyo mugabo buguma aho nyene nawe uzungazunga mugabo bugume hahandi unyiga mugabo bugume ha uti jono ni hajya simva ni hajya nyene bingora binyorohera simvayo. Kuko Imana nikunda abantu baja hirya no hino. Oya non. Dieu aime que tu sois concentré. Arashaka kumubera clair. Mana sindagukunda jewe sinzogusenga sawa arabizi canke turajana kandi nzokoma inyuma basi mukajana mukapana ko hirya hino n'umuntu atagiriye rekwa uja hirya no hino n'umuntu atacarabona. Imana rero ni dushiramwo iryo yerekwa canke iyo vision canke iyo ntumbero y'ubuzima. Reka tuyivuge gutyo, iyo dushobora gutangira ubuzima bwacu kubera iki hari ico kintu cyo kubanza kwitangira canke cyo gupfira iyo vision. Turabe muri Yohana 12:24 umurongo tuzi cyane. Nukuri ndababwire iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe
kagumuko kari konyene ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Wabonye igituma utegerezwa gupfira iyerekwa ryawe. Icyo Imana yakweretse utegerezwa kwitangira ubuzima bwawe kugira ngo ubuzima bwawe nibwabibwa bugapfa buze bwimbure abantu benshi kubera iryo yerekwa. Udapfuye nta bundi buzima bubaho. Wewe warabibwe ngaha mwisi muri iryo yerekwa. Wowe utemeye gupfa kubw'iryo yerekwa nta bandi bantu bashobora kubaho kubera iryo yerekwa. Wow. Iyo umuvyeyi wacu areka tubwira ngo turi abantu babeshaho, ntidushobora kubeshaho tutemeye gupfa. Il faut semer une vie pour récolter des vies. Kujya ubiba urutete kugira wimbure intete nyinshi, utegezwa kubiba ubuzima bumwe kugira wimbure ubuzima bw'abantu benshi. Ichi Imana yakweretse kizogusaba sacrifice yiwawe kuko la loi spirituelle ivuga neza ngo tu dois d'abord mourir. Utegeza kubanza gupfa kuvyiwawe, ku migambi yawe, kuvyo washaka, kuri rya bindi byose kwati ndabyishe muri kico unyeretse ico unshaka ko muri ico gihe bizoca bizana abandi bantu benshi babeho kubwaryo yerekwa. Amen. Amen. Imana yadushize imbere abavyeyi beza nabo nivyitegerezo vy'ababivye ubuzima bwabo kugira ngo twebwe Imana twimbure muri rinyo yerekwa. Ni ntayegayezwa naho ushaka kubinegose n'ivyo ukunda wowe nyene woca witsinda. Tu es là parce que hari umuntu yabivye ubuzima bwiwe, yahevye ubuzima bwiwe, yahevye byose kubwiwe, bati Imana ndabiguhaye bikoresha uko ushaka. Mais nous sommes là abantu barenga 2000 na nous sommes là parce qu'une vie a été semée. Iyerekwa rizokwama rigusaba ikiguzi cy'ubuzima bwawe kugira ngo ubundi buzima buzotabago buzobeho. Nico gituma bagenzi Imana bahezagire abana bariko barakina ngaha. Utemeye kwiheba nta numwe uzokiza. Non. La vision coûte et la vision coûte une vie. Iyerekwa ikiguzi cyayo n'ubuzima bw'umuntu. None iryo tegeko ririho kuva muri Genèse gushika muri Apocalypse. Ico biba nico wimbura. None Imana yo kwimbura abantu gute ata muntu yabibwe? Utegerezwa kubibwa, ntegerezwa kubibwa kugira ngo Imana yimbura abantu. Rero abataratahura ivyo bavuze gukora ibintu ça me fait mal bitegereza kubabaza ahubwo ukanapfa ukabiye umviriza jewe ndemeye kubiyeba byose kora uko ushaka. Amen. Amen. Kuko ubuzima nkwereke Imana gitangaza umuntu surubuto mugabo ruriya rubuto kwingano batubwiye rugiye mu kuzimu rugapfa rukazana ingano zikama izindi ngano. Muri izo zindi ngano hariho bwa buzima nyene butanga izindi ngano. Means ni wemera gupfa kubwiyerekwa Imana iguhaye ntuzozana abantu ku Mana gusa oya ahubwo nawe uzobashiramwo wa mutima nyene ya mbuto nyacaye bwa buzima nyene buzotuma nabo bacika abandi bantu bazana abantu. Abazi bombe atomique ni réaction en chaîne. Kamwe gaha kandi nakandi gaha twinshi gucyo. Twese twemeye amayereko Imana iduha. Twese twemeye gupfa nakanya gato ngo isifatwe gato. Wowe kubera ibitaba hari abadapfa bati Imana apfa Seigneur none mpfuye noca nbaho gute? Rega ntashaka kubaho nyine ashaka kubesha banze upfe. Ouais, kifite bintu ngurumva. Non. Nous devons mourir. Kuko ubuzima Imana icibeshaho muri urwo rupfu rwawe c'est la vie ressuscitée. La vie ressuscitée transmet la vie. Si ubuzima busanzwe ni buzima bumwe bwa Kristo butanga ubuzima. Ubuzima butanga ubuzima.
apana bwa mundi bwo kubaho gusa ndiho oya ndiho kandi ndabesheraho amen muga ivyo bishoboka gusa ni ubuzima buri resuscite ntuzodesida wowe ngo ngoma nikorera ivy'iwanje ngo nzobeshaho abantu bizogira karimbi bitarenga ariko ni wamwemerera wowe ugapfa kuvyaho ukabaho kubyiwe azoguha ubuzima bubeshaho abandi butagira iherezo dore mwe mubaza nk'ubu nk'iyi vision kwizohagarara jamais jamais si nous sommes fidèles ubuzima twateragiwemo natwe tukabuha abandi kujya twaburonse ntishobora guhagarara generation mpaka Yesu azi nataza tukiriho amen 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 uti none no bikora gute icambere Yohana 15 kuva ku murongo wa mbere tusomera unyarutsa kugira ugere ku murongo w'8 turaba ikintu cambere twokora kugira ngo twakire cyane dukurikire iyo vision Yohana 15 haravuga ngo jewe ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyenewo ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho kandi ryama ryose arituturira ngo rirushirize kwama n'ubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo n'ababwiye nimugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye mu muzabibu niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe ni jewe muzabibu namwe muri amashami uguma muri jewe nanje nkaguma muri we uwo niwe yama cyane kuko ataco mubasha gukora mutamfise umuntu ataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami ritererwa inyuma y'uruzabibu akuma maze bakayatororokanya bakayaterera mu muriro agasha nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe musabe ico mugomba cyose kizobabera kuno muri ivyo data arashimagizwa nimwama cyane kandi mukaba abigishwa banje amen. Yo iki kintu munsi mpembo yarakinyereka naciye niyagaza mu mutwe kunyene demeurer kuguma nta muntu numwe azokwigera yama ivyamwa ava mu iyerekwa aja mu rindi ava mu ishengero aja mu rindi akurikira umukozi w'Imana kanaka ahindura demeurer kuguma nimwaguma nico cyagumye kigaruka niyo kondisi hari no duhende koje ngo ntasengera mfise ngo urumva ngo aho ngo numva ndongorewe niho sengera nduzokigera wama wewe bazoguca hama bagucane kuko umuntu inyigisho mbere Benidag yarayigishije umunsi umwe umuntu ngo ameze nk'igiti igiti ugiteye aho no munsi ukavuga ati ntikihabereye après 2 mois ugacugikuraho ukagishira handi kwasubira madame nagacavuga ati oya nanje hasi ndahakunda ugacugikurayo après 1 an ukagijana handi ico giti nikizokugira cama gitegerezwa kuguma ahantu hamwe kigakwega ubuzima bwaho hantu mpaka bucitse ivyamwa bagenzi turiko turavuga vision abararaguza mu mashengero nibashobora kwama ivyamwa nibikunda kuko le secret ibanga c'est demeurer kuguma utewe hahandi kugira ngo uronke ibyunyunyu vyaho vyose gushika umwanya nyene igiti wenyene azovuga ati bon harageze yuko imbuto wamye zija guserva abandi haleluya nibishoboka nibabahende niwumva kantu ngaha ngo urumva ngo umunsi imbuto turavuze ibintu ngo je nakunda kandi wa mugabo ngaha twigire bana ntidusa nabo yo guma hagati aho sinzi ko mwakurikiranye muri sketch yanjyoheye cyane kuko nimba hari ikintu kizovugwa mu myaka no mu mageneration nuko hariho ishengero hariho iyerekwa ryatanguye mu bantu qui n'était rien
dans un endroit petit et pauvre panikiriri mu bana ataco bafise mugabo ryahindukije amateka y'igihugu uno munsi ibyo bazogenderako tukaba tubifisemo uruhara kandi atari ruto. Wow, Dieu n'est pas stupide. Imana si kijuju, irazi neza intahe ikwiye ni ya yindi iva hasi, ni wa Yesu avukira muri ka gasyogorore bavuga akaduga gushika naho kumusaraba akiza isi yose, gushika naho izina ryiwe riba iritinywa mu byaremwe byose, kandi yavukiye hehe? Mu gasyogorore. Kugira Imana icubahiro cayo kinengesere uvuga ati no, nta na kimwe namuhaye kirusha ic'abandi, ahubwo namutangurije hasi y'abandi, munsi y'abandi, kugira ngo azaduge aberekeke yuko jewe turi kumwe nawe, nous sommes les plus forts, turabasumbye inkomezi mwese, kugira ngo amara amazi ab'inkomezi bose bo kw'isi. Warumva ujya Kameme se yaradandaza, oya, il n'avait rien. Il n'avait rien. Uno munsi washobora kuraba Kameme ngo ntatubwira bijya ngo agendera mu muduga, wowe uraza aho yavukiye. Des livres sont écrits. Ibitabo bizokwandikwa. Ni ukuri kose. Sinzi ko ari Jesu vyandika. Mugabo misi yose nicaye ahantu nama mbona ibitabo. Nama mbona ibitabo bizokwandika kuri abo bagabo n'ababakomotseko. We were just human, bato gose. Mugabo raba iyo bagejeje igihugu, bagenzi ntituri ahantu hasanzwe, nama nabivuze, ntituri ahantu hasanzwe. Kumbure jewe ndikubona nabasanze navuye hanze, ngira ngo cyanda bibona gusumba me ahantu sahantu hasanzwe. Kandi reka ntushe kuri ako kantu kuko turiko turavuga vision. Ubwa mbere na mbere katumenya aho turi, duha agaciro aho turi, kuko sahantu hasanzwe sahantu hasanzwe. Rero mwishengero nahozemwo biriya byose bakinye narabiciyemo, naracunze imiduga mu mvura mu ivumbi, naragumye hanze abandi bariko barahezagirwa, twe ubwiza bw'Imana bukadusanga hariya nyene tukitsinda aho nyene turi mu miduga. Narakorofye muri toilette akarenga rimwe kandi nezerewe kuko kubera iki byari bikenewe. Dore ko hari hasa n'aba amazi yari yadengereye, nanje sinobikunze mu nzu yanje, nanje nabikoze. 7 ans ndi muri protocole, ariko inge nkwereke ko Imana ni nziza. Iyo myaka 7 namaze muri protocole nayitwaye imyaka 6. Iyo toilette nayikorofye ndi umushefu wa protocole, nshobora guhamagara undi protocole nikora ngaha. Mugabo nari naratahuye yuko bimwe bito bigayitse bitanga amanota menshi. Kacikoropaho kacizimangana ntagira n'uwamenye ibyo wakoze, uca wigira hakozwe ninabizi uri yarabizi. C'est ça seulement qui compte. Nanje nababwire yuko ico ndiko ndababwira ngo demeure guma. Iyo myaka 7 yose madamu yombera temwe nta dimanche nimwe nagiye gusengera handi nimwe. Cyese ninza handi mashenge. Oya na CLG yabaye instruction divine bati mugabo ugiye kumuvinga. Hey hamanya kubacha turahura. Nta yandi mashenge nari yinzi. Muza kubwire so kwigungirako, ariko numutima uvuga ngo ntaravuga ngo mveho, ntaravuga ngo moving, ntaravuga ngo mbuje, none jenja kurondera iki ngoma, ntaravuga ngo mpindure ngoma, ngo genda ibikogwa urabikogwa handi. Ninde yakurungiza? Ninde yakurungiza? Ni apotre yakurungi kuragenda urabikogwa handi. Ngo ni batakurungiza ugenda gukora iki? Ugenda gukora iki? Reste, demeure. We ntuzi ivyuronka misi yose za gusa uzosanga uri kurahinduka. Twese twize kusenga no kwisonzesha kubera turi ngaha, kandi apotre ntiyigeze azobwira ngo umva uno munsi rero ngo bandabigisha kwisonzesha tanga umunsi umwe imisi 2 imisi no, juste être là. Hari ubuzima bw'amasengesho bwatwinjiyemwo, dusanga natwe tugiye dusenga tutahora dusenga,
dusanga tugiye twizera ibintu by'ibisazi bitabaho tutahora tubikora gutyo kubera turi ngaha. Demeure, guma. Ngurumva ngo aramukozi w'Imana kuri YouTube dukurikire naga imanzo ukurikira ufise imbere yawe ngo my spiritual father ngo ni Bushiri uramuzi muramaze guhura muragani arakwemanga yari amafoli ari mu bajende je ntazi ariko jewe hari umwana mu Kirundo yovuga ngo jewe ndi umwana wa Pasteur Midogoro ngo kandi jewe ndabizi ngo kandi je ndavyemera jewe ntaramwemera urumva ari ndise gute we aho no musi wogenda kwira uvuga ngo jewe ngo ndi umwana wa president wocuraro baye umwana wa president kubera wewe wabivuze atarakwembe ubwo subusazi ngo n'ubusazi ni kinyoma sha satani gishaka kubonkora aho mutewe ntimusubire kuronka ibiriko biratangwa. C'est une stratégie satanique bayita la déconnexion des pères. Uba déconnecter kuri source kubera fada no kuvuga source aba no kuvuga source bakudéconnecter kuri source uca wuma. Satani arabizi ashobora guteza icyumviro apotre akivugira ijambo risanzwe ngo arantutse ngo vraiment ngo bijye bintere kubivuga ngo je nakomeretse ivyo nibiki ariko arivugira ubutumwa ukomereka gute nagira uwahezagira nimba yuko birakuvuye shima Imana haleluya amen nakomeretse mugabo nakize ngo je vraiment sinzi ngo ndikadimvira kuva mu ishengero siho waruri je suis désolé siho waruri kuko uhari biramugora gushingura imizi genda raba gati gatoyi kose hajya bujya bushuka kinganira gutya randura ndabe ibikunda karagumanye nijyasi nawe re kugumane niriyere gumutewa hanyene niho wahamagariwe kuba gumutewa hanye ugume bashingure vyange tikutavaho niho ndi makuwaneye ngaha anyimuye pana ko haza kantu ngo ndagiye ujaye siho waruri genda. Paulo niwe yavuze neza ngo nimba batuvuye ntibarabi wacu genda. None nimba udashobora guhitamwo so naturellement uhitamwo so gute spirituel wakuremye ni waguhitiramo. Cyose nari ndamuzi apotre sinari nzi no kwabaho mbabarire azi ko ndamukunda cyane ndamuzi umunsi umwe juste nibereye muri douche ngo hagiye kuza umuntu uramukurikira so tujana he mu ndege tujana mu Kirundo tujana mu Birigi tujana muri Etats-Unis cyavuga ati yego nyakuba nta kibazo rero uranyereka gusa nzokurikira ndumuzirika. Amen amen. Kandi abwire gato ico iriyerekwa riri kandi ndashima Imana ya permesse yuko jewe ndabivuga kuko iyo apotre abivuga amaruvuga ari karaturesha sha umunyabwenge arumva. Amen. Je ukungere nabibonye n'ukungere nabihawe shitse kandi nanonse ama confirmation menshi. Iri shengero iriyerekwa icivugo niki kuzana abantu ku mugwa w'Imana nzima aho baho ubuzima bijuru ahantu iriyerekwa ryaje kera intambara z'ibihugu amahwayome ubwami bw'Isirayeli bwateye abisiriya mugiye murasoma no muri Bibiliya barabibereka ngo baca bagenda hanaka bakoranira ahanaka niho bagiye kuguhanira umwansi cyangwa gutegerera umwansi bakoraniye ahanaka aho hanaka uno munsi tuvugana Imana yahagize muri CRG naho yateguye gukoraniriza ingabo kugira ngo zibe forme zibe equipe zibe prepare kugira ngo zirungikwe mu bibanza bitandukanye kuzana ubwami bw'Imana muri ivyo bibanza bitandukanye. Y'abantu apotre karavuga ati hazova ministre abantu hazova kwizatunga hazova president hazova hanga batandukanye ari abantu batavyemeye baca baraba aha nyene hatagira climatiseur mbaye wawundi hazova ministre
imbere y'aka kabarabara kabi gahomvaguritse akako ni karindire gatoyi tuzokagira kamapave kasa neza urabona nta gasuzuguro mu nzu y'Imana urabona amen abo bantu bakoranye babakorera ibintu bine niba atari byinshi jewe ni bine icambere baguha formation kuko iyo uvuye hari abazana ibisazi tutazi babivanye no kubanza kubashira kuri formation bakaja ku murongo nk'abandi cya kabiri baguha umwambaro waho hantu kugira ngo bakwidentifie uno munsi fo kubakura bibote ujya ni wo kwa Apotre Kefe ujya ni musierge avuze tasengera kwa Apotre nivyo vraiment hari umuntu ashaka kuvuga ati nsengera ngo bujya ntuhitije nivyo sengera kumengo ntusa nabo ntuvuga nkabo amen umwambaro formation bagaca batoza umutima bagiye kugwaniramo umusirikare naho yoba afise kirimbuzi kigwanisho kimeze gute adafise motivation babaho umutima wa mutima Apotre dutoza w'intambwe itarekura uwo kumira kuri Kristo wo kutarekura kanuna wo gudafata minenego ikintu na kimwe byukuri tutabeshanye umuntu yicaye ngaha akanywa akajya akakira ibyo byose baduha ngaha n'umuntu atanyiganyiga ndabesha oya subira fata umwaka gusa subira mu mateme twize n'inyigisho mugende mumvirize umve ko ibyo bintu atari bizima bitagukomeza bikagushikamisha ishakane baba nibigwanisho ikijyane ko ndababwiye jewe nigiye ngaha gusenga no kwisonzeje ivyo ntavyarize byo kwibabaza oya avyari birimo se twari muri Easy Life Ministry warakijijwe byose byaraheze izo ngorane wewe uza kuzikurikiza ushaka iki se fini ariko ngahasha roti hari gicaniro kandi worabe bati yako ndivyo byarasatuye basha gashutsa hari ijambo mu kirundi bavuga ngo gututumura gashuja gututumura ibyananiranye mu miryango we twavyigiye ngaha aha rero ivyo bintu binde turiko turabihabwa hama ikikuza kumbure kwakira ibintu byose gukurikirana izi nyigisho baduha kwakira nka nkama ivyo atubwira ngira ngo petete wibaza ngo uri ngaha kugira ube ngaha oya ico gihe barabategura biheze baca baja ku rugamba natwe turiko turategurwa la fois passée bivuze sinzi ko twumviriza neza ivyo avuga fois passée yavuze ati ba missionnaire tugomba twugurura amashengero amen wavuze amen kubera wewe wumvise iki rega bugurura amashengero wocu ugenda ushurungiko ucuja kubibwa nk'ingano kugira ngo bimbure izindi ngano nyinshi ucujanwa mu cankuzo mu ruyigi ngira tukavugisha mu Kirundo Igitega Ingozi kumugomera Nyamutenderi ha pasteur turi ngaha nous sommes sur le départ ouais il faut le dire c'est comme ça nous allons quitter mais avec joie kubera tuzoba tugiye kubibwa ouais mais c'est pour ça que nous sommes formés nenda bazi kibazo ivyo twaronse byose Imana yo bitwishuza twobishura ega twaragaburiwe twarahawe byose umwambaro inyigisho tenue inkoho y'abandi wo iriha baguhaye urayifise ikirato baguhaye n'umwambaro wo uriha urawufise imyitozo watojwe uri kurayikoresha bagenzi buriya hari ikintu ejo mwe yaranyeretse muri bibiri Yesu baradonda abagore bamukurikira bacha bavuga ngo bamufashisha ibyabo zarumva mu mutima haradoda bafite bya bindi byose ya madeni ushaka kuriha ya ratio bijya byose uvuga ukeneye Yesu yari ku murimo hari abamufashisha ibyabo hari aka video narungitse kuri ntuze ya pastor umusizi ko ari abakaravye rivuga yitwa Paul Eneche musi umwe haje kumuvisita numbaza umupasiteri w'umunyamerika aramusengera amatsira kujama uwo mupasiteri yaraje rero gushima yavuga ati iconje gushima nigiki kuva bandamitse kwibiganza ibyo nari nkeneye byose nabironse iti cyambere
ishengero rya kabiri nashaka kugurura nimba ari a 2 heures d'avion muri Etats-Unis naragihuguruye timugabo hacaboneka ikibazo rero nzo ntagiye n'indege amasaha 2 ngenda no muduga amasaha 15 nzobigenza gute ngo ataratangura no gusaba Imana ko ngena zobigenza haca haza umuntu amubwira ngo narabonye ico wakoze kandi ni ciza ngo mugabo uzojayo gute ati je nari mfise aga Falcone ntariko ndakoresha ndakakurungikiye aje mu indege haca havuga ikindi kibazo none igitoro c'indege je nahora nuzuza imodoka igitoro c'indege bizogenda gute murumva ko hatari mu Burundi kamera twe turacari ku gitoro ca TI na Probox ubwo nyene ngo ataranasenga azayumva telefone mugwiza tunga wa mbere tijewe ndaguhaye $120,000 kugira ugura igitoro akuvye telefone yindi tijewe ndatanze $100,000 acandika ko message y'igitoro asharavuga ikintu kimwe ati wewe izera Imana hamuyikorera ibindi azobimenya rero iyo ndiko ndavuga ngo muzogenda tugiye kugenda twese ibiharuro bicibira byinshi mbega ngiye erega ugiye utirungitse ukurungitse niwo kumenya kandi ntaco tuzoba maze imisi ngiyo iyo exercice yo kwikuramo ubwoba bw'ubuzima rero kureka dushaka kubiki tuzobiki nimba dukorera Imana isumba byose tuzobiki ntaco tuzoba tutegeza kuvyizera nk'abasazi bien sûr turabyizeye urabona kubera imisi yose reka tubimurekere reka tubimurekere we vision yiwe gusa tuyihanga amaso tuyishikamemwo ikindi kintu iyo muri abo bantu bariko barategurwa muri ico kibanza habonemotsemwo intege nke baragerageza kuzikombra nimba ari umuntu atabishoboye bakamwigisha mugabo vyanse bamusigaho iki kikubwira iki nutemera gutozwa bigaca bigaserukira ngaha ntiwemere kumvira ivyo turiko turatozwa twigishwa duhabwa mu yandi majambo ntiwemere guhaguruka ngo witange wihebe wemere guheba ibyawe uzosigara aho abandi bavuye kuri kose iyo si nkuru uzosigara aho abandi bavuye kandi uno munsi kumbure kubera tukiri mu kivunga uravuga ati katata nanaka mbona nta wuzi nta n'umwazi umutima w'umuntu urashobora kubona mwicarana mukamarana amasaha 2 mugabo wewe agacarara mu masengesho yihana umwanya yononye w'Imana ugaca uryama ugasinzira ngo akaba nta kibazo bonaka turi kumwe ntimuri kumwe nimwe byahora dushikira muri secondaire mukicarana n'umwana afise tete mukaja ngawe bara ntimwige bona naka ntiyize bara naka ntiyize agaca kubita maga veni urabona mze wewe ndibiki watirishije cyane oya mwicaranye mutangana satani araguhenda ngo nanaka muri kumwe ngo mbere ngo reka ngo nanaka ngo nako no gikora ngo nanaka ngo ntarigira bikora none niwe apotre yabwiye ko yabwiye wewe ujye yaramubwiye niwe Imana yatumye ko yatumye wewe nimurabe Yona yashatse kwigira mu bwato nk'abandi mugabo ntiyari nk'abandi wewe yari ari jambo akoresha wewe yari yibumera bw'Imana arabuherana baca baramwishuza wewe numeze nk'abo bari mu bwato wewe hari ikintu uheranye riha amadeni y'abandi mugenzi iyerekwa niho tugiye guhereza ubwa mbere c'est un privilège ndababwiza ukuri mu myaka 200 mu myaka 25 mu myaka 10 hariho bamwe ni ndasenga nteba bari benshi mugabo bazokwicuza igituma batajanye natwe igihe byari bigishoboka iyo isi nkuru ni profesi hariho bamwe bazokwicuza igituma batifatanije natwe igihe twari tugihaguruka none umunsi nka batwe tubona ibintu kuntu bingana vuti kubera ntashitse kare mugabo ntacu
ufise umutima wo gutera imbere no kujana n'Imana irakuratrapira imyaka yose nzigeze hariye ubukire gusa kuba ufise umutima. Amen. Rero guma hutewe kugira ngo wame ivyama, niyo sokere yonyene Yesu yatanze kugira ngo twame ivyama. Kubw'ivyo demeure mugabo kandi uhagumye korera iyerekwa nibije batweretse. Oya je nta mwanya afise, ninde yakubwiye yuko atazogupangira umwanya? Rega niwe afise ubwenge bwose. Bagenzi ikintu c'umwanya coco cibagire kuko jewe ntawo nari mfise n'ubu ntawo mfise mugabo w'Imana ntubura. Kubera iki? Mu ma priorité yawe hashiremwe Imana, niyabona iri mu ma priorité yawe iyo nyene izomenye kuni panga ibintu kandi izogukingira. Ntimuzi kungena Imana izi gusova ubuzima bwacu. Urashobora gushika raporo yacerewe nyene ko rutashobora gusiga ibintu. Musi umwe twagiye Igitega hama twategeze gutonza, je nafise audit ku kazi sinashobora gusiba, nta nikonje ndashobora gusaba. Umva ni audit y'abantu bavuye hanze muri Egypte utegezwe kuhaba. Cyatuva Igitega saa 9 y'ijoro tuvayo atagitoro dufise bwa abandi sinabibabwiye. Naraharuye ibirometero ndavuga nti byari byose ndaza gushika hasigaye nka 10 kilometre. Cyaturahaguruka tugeze tuduga imuramvya ugo muhamvye ibugarama kaca karamanuka gose ya ndavuga aha turazimye rero turaraye ngaha baradufunga no kuri ku kazi. Imana yanje yitiki ibitoro birayinanira no kurera uyu modoka ntiyo yirerura. Filipo ntiyasize umukogote. Twarashitse amahoro neza cyane atabitoro biriyo. Dushika mbere dusigaje kilometero 15. Twavuye Igitega mutima ugira ngo turashika kabasha. Ubwo ndavyigumije mu jenyere twe Imana yanje turavugana tuvuye ku murimo wawe uravyibukanya kubahwa duhangaze dushikana amahoro. Mugabo ikibazo nuko twasanze twatwaye urufunguruzo rwa apotre mugabo iyo nindi dosi. Amen. No, ubudabwira sinzi Imana ku gikorwa cayo iragiha agaciro. Nishaka yuko uzoyidogera ngo mugo naragukoreye ndamaramara. Oya nta numwe azoyikorera n'umutima mwiza azomaramara. Nuzokwigera yido nizovyemera. We imatanye niyerekwa gusa. Ikintu nshaka kurangiriza ko ngiki. Umwanya yo itarakurekura ngo winjire muri rijya yerekwa ryawe yaguhaye bwite, utegerezwa kwama aho yaguteragiye. Kuri benshi ngaha ni ngaha utegerezwa kwama aho yaguteragiye. Nukuvuga utegerezwa kugira umutima nk'uwa apotre aturongoye. Utegerezwa kubabara iyerekwa nk'uko ari babaye. Ritegerezwa kukujya no kukubabaza nk'uko umengo ni gwawe kanasinda ni gwawe nyene. Amen. Muri ivyo bintu hari inyungu idasanzwe uzohabwa. Niyi nuko munsi warungiswe uzohagurukana ico bita l'onction des pères, amavuta ya so na sokuru. Nuvuga ko wagiye gukora nuzokoresha amavuta yawe, uzokoresha amavuta ya apotre yakurungitse kandi wakoreye nawe use wiwe bose bazogenda bakurikirana. Ndashaka musomere umurongo turangiza Genèse 28:13. Nabisimvye byose ntaco. La joie du sacrifice zoyivuga hanyuma. Genèse 28:13 cyaturangiza. Itanguriro cya 28:13 aravuga ngo murabe neza. Kandi Uhoraho yarahagaze hejuru yacu. Ninde gatoyide jera. Aha ni hamwe Yakobo yaragiye kwa Labani ashika ahantu i Beteli araruha izuba rirarenga aca yisegura ibuye aca rota abona icuririzo kiva hasi kigenda mu ijuru. Baca bavuga rero ngo kandi Uhoraho yarahagaze hejuru yacu aramubarira ati nduhoraho Imana ya Abrahamu sogokuru, Imana ya Isaka, iki gihugu ryamye nzokiguha mwe n'uruvyaro rwawe. Le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Nimurabi yo confusion. Avuze ngo le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac. Mugabo Isaac ni wese.
ntuze Abrahamu ni sekuru. Isi impwemu imenya toujours l'origine de l'onction. Nimba uyu nyakubahwa yahezagiwe nanaka, ujya naka yamuhezagiye, amavuta yose yakurikiranye inyuma yiwe aza kumukorera. Nimba muyoboka akamwubaha, nanje ninamuyoboka nkamwubaha, amavuta yose yagiye inyuma yiwe azoza nkorere nanje. Cyo gituma Imana ishimubwira ngo Abraham ton père, kwera mwisi impwemu se si Isaka ni Abraham, kuko niwe akomora ko umugisha n'amavuta. Rero bajene muri ngaha, uko worurumba kose, uko amavuta yo kwatsa kose, uko wobona umengo wokora ibi kose, ndagusavye rindira ihangane mpaka bakurungikanye amavuta y'umuvyeyi. Kukataruko uzogena nk'akandi kantu kagiye kwitera konyene ngo gashika akavyeyi kako nikabaho ko. Mwisi imwe muna kintu giva kwaduka ngo ndaje uvuye he urinde so ninde barakubaza. No nimurabe iki kintu. Imana ihagurukije Apotre Kevin Sibomana mukozi w'Imana, kandi Imana yo nyine yamwemera ikamushingira intahe. Mugabo iyo nyene iravuga ngo tu as besoin d'un père. Kweli yamuhaye umupapa kandi yarasanzwe akoreshwa ibitangaza, kandi Imana iriki yamujana tu as besoin d'un père. Kubera iki utegeza kumenyekana yuvuye urinde. Isi impwemu yamibaza so ninde. Misi yose jewe ngiye kwigisha mu yandi mashengero ngenda nakaguruku kandi nemye, kubera jewe sije mari ni Apotre Kevahadi. J'ai ce privilège. Amen. Iyo si nkuru. Naho hoba hari umurozi muri sala akampanga, uragoweja ahangana n'amavuta y'uri nyuma yaje. C'est ça, c'est vrai. Nawe ni warungiko yakurungitse, akire kuba yakurungitse gusa, ibindi byose birakemuka nta kibazo. Akire kuba yakora. Cyo kituma ndasubiyemo mu jeune uri nga uko bikudigadiga kose, gumye umutima maka wenye navuze ngo go. Kwera yavuze go, Imana ibivuze go, Imana iri wahiriza abavyeyi cyane nikoramwo muri affaire za famille. Hoya avuze ati rindira, uti wi nta kibazo, Imana imwe kwihangana nyingisha mbaye babantu tekana. Ndibi guhaguruka ukisakrifia, ntavuze ko ari gupfa kubwiyerekwa. Uno munsi tutararungikwa mu mayerekwa yacu bwite, twarapfuye ku bwa CRG niyerekwa ryaho. Dutegezwe gutanga ubuzima bwacu bwose ku bwaho dutewe. Aho niho umugisha uhagaze, kandi biranagoye kuko urumva uvuga ati none jusi babibwiye Apotre ntibabibwiye jewe. Ego mugabo nimba wemanga ko ari so upfira ibyo yapfiriye. Iyi ni affaire y'umuryango. Ni watahura ico uzobura umuhigwe mu isi impwemu, uzobura umuhigwe cyane. Rero nabagize ko hari ibintu byatangwe kumba ko ngeza ahandi ntibyamba ko nabo ndi ari ukuntu. Amen. Umunezero wo kwitanga nk'ikimazi ni wo kwimbura abantu. Nabigire mu ijambo rimwe. Ni wo kwimbura abantu. Ngo umunezero batubwira muri Luka 15, ijuru rigira abantu bakijijwe, umuntu ahindutse, umuntu atabawe, ubuzima bw'umuntu yari yarabaye imbohe, umuja wa Satani, ukazimona mu ishengero yahezagiwe. Uyu munezero niwo munezero wo kwitanga nk'imazi. Nk'ubu Apotre Ndisure atubonye aranezerwa, abonye abamukurikiye ivy'Imana iriki yakora muri bo, ubuzima buri kurahinduka. Yarabivuze na Fapasi, ni umunezero utagira ikintu wogereranya. Ni umunezero kwitanga kwamiva ivyama. Ubonye ivyama ati wow, sinaruhiye ubusa,
n'umunezero. N'umurimyi ateye ibigori bigaca vyuma ararira. Mugabo ateye ibigori agagarutse amezi 3 amezi anaheze agasanga bihetse bitatu. Shavuga ati nanje je suis quelqu'un. Cyanezego. Amen. Amen. Rero bagenzi ndangize mvuga ngo muri rino yerekwa turi musi yaryo, turi mu kibanza kidasanzwe, mu bihe bidasanzwe, mu buntu budasanzwe. Ntube umuhombe ndakwinginze. Ronde bazimana unshakahi. Urashobora kuba peut-être wiyumvira ko uririmba nk'isafuriya mugabo gusanga korali iraguhinduye uririmba neza. Hari abakukuruke dufise ngaha mugabo hari n'abandi bashobora kwinjira mu gushasha ntacu. Urashobora kuba wibwira ngo jewe sinohagarara umwanya muremure, benda kubaza ikibazo. Je muramba bari. Kuri bus uhagarara amasanga. Gwandi bantu hari umurongo. None ushaka gutware mu ishengero no mu iyerekwa. Mugo ntibagutware kuri bus. Urumva iyo légèreté yawe. Kwa muganga uhagarara umwanya unganiki. Kuri banki uhagarara umwanya unganiki. Ko wicaye bashaba gutanga. Uremera ugashindiriya. Naho kwa kuguru kwa gucumbagira kutaza gukira uravuga toya ntibantange. Ariko ngaho uhagaze Imana aje kugukiza ati mwana wanje kuri kurankorera kira. Uri kuri iyi mu mugisha. Korera iyerekwa nkuko ari kwawe. Itangire iyerekwa nkuko ari kwawe. Tanga ubuzima bwawe nk'ikimazi muri niyo yerekwa kugira ngo wimbure nawe iyerekwa ryawe rizozana abantu benshi kuri Kristo. Ntawe utakoreye abandi azokoregwa, ntawe utitangiye abandi azokwitangirwa. Byose birabibwa bikimbugwa. Iyo ni indirimbo mjero uraba neza. Amen. No, si nkuru nukuri. Ndabinginze. Wewe atana kimuri kurakora muri niyo yerekwa uri kurahomba. Uri kurahomba. Umunsi twadumye ngo yongo baje ngo twari kumwe mwari. Ariko nitwifuza yuko twogusiga. Kubera ko tugusiga kandi turi kumwe. Kubera ko tugusiga kandi nawe uri ushobora gufatanya natwe. Biracakunda. Hindura mind yawe. Hindura ivyumviro vyawe. Hindura ingendo yawe. Hindura uburyo ubona ibintu. Reka kubona ko ibi bintu ari bya apotre. Reka kubona ibintu ari bya pastor ari bya ni ibyawe birakuraba bikore. Haguruka witange ndakwinginze. Haguruka witange. Kandi inyuma y'iyi message genda uganire n'Imana. Usaba imbabazi. Utari bwakora ikintu nakimwe mu bishengero kandi ubishoboye ufise amaboko n'amaguru. Hamushumwe uti man urero ndi ready njehe. Kuko ntibishoboka yuko tuba mu kibanza nk'iki tukumva ibyo twumva tukaba forme tugahabwa ibyo duhabwa tukaguma kwa kundi ntibikunda biragahera. Nous sommes en train muri no shengero muri no yerekwa d'écrire une page d'histoire. Nimutarubizi. We are writing a page of history. Nababwi hazokwandika ibitabo bazovuga ati niyo waruri. Tego otoya. No wese waruri niyo narindi. Ni huno musu huye n'umuntu yari Azusa Street bigitangura. Ntiwovyemera je impande yawe ati niyo waruri. Igihe muri mu yaranyiganzi niyo waruri. Ntiwovyemera. Natwe ntibazovyemera. We niyo waruri. Iki kintu giye catangura niho waruri niho narinde. Imana yatugiriye ubuntu bwo kuba mu ntango y'ibi bintu. Nidutakaze umwanya turaba hirya no hino turondera abapere spirituel turondera ivyo bireke fata ngaha hari ikintu gikomeye. Yesu yabwiye bariko baramwumvireza ngo ici hari uruta Jean Baptiste ntibatahuye. Vyereka arababwira nanje ndakubwira ngo aha hari kiruta ibindi byose bikurarondera hanze. Aha muri no yerekwa hari kiruta biriya byose bikurarondera hanze uzoza kubirealiza utevye wacerewe. Nico gituma Imana yandungitse uno munsi ngo ndakubwire ngo raba neza huri subira neza wiyumvire subira wazima subira wumvirize subira urabe neza burya uraho wategerezwa kuba. Agakorondera ibindi uraho wategerezwa kuba. Wowe gusa mubwire ati none nkora iki? Kumwe kwa baba farisayo ati none dukora iki?
bagabo bene data dukora iki nawe baza muhemuyera uti nkora iki kuje nsanze ngo wataco na Mariya ubwami bw'Imana nkora iki hamikwereke ico ukora. Imana ibahezagire cyane, duhaguruke dushima Imana. Nukuri jewe si rimwe canke si kabiri mugabo nama misi yose nshimira Imana ko wanzanya nawe ntiwumva rimwe baradaba bapotre comment tu peux croire en nous non sérieusement kandi ukumva abo bagabo baciye kumva Imana kirakora kuvuga ati none jewe petit monsieur comme ça là Seigneur pourquoi tu m'as placé ici ni privilège kuba hano sérieusement ni privilège kandi ndumva ndakubwira Imana bugira utuntu duto ni wabifata gutyo nyene kwati Imana wangiriye bakujye kuba ngaha simba umuhombe nimba hariyo page d'histoire iri kirandikwa nanje ndashaka kujamo muri buko mugore ati ibakoze vyonyene aho ubutumwa bwose buzovuga ubutumwa bwiza bazomuvuga juste kubera acte imwe. Nawe subiza amaso mu mutima wawe vuga uti Seigneur sinshaka kuba umuhombe reka dushime Imana. Data mwiza mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye turaguhaye icubahiro Mwana kuko watuzanye hano hantu ukadushikana muri no yerekwa ukadushikana muri ibi bintu uri kurategura uri kurakora uri kurashitsa muri iyi myaka n'iyi saison. Mwami mwiza nitwari tubereye nitwasumba abandi ariko wewe kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe waratwizeye duteragira hano. Mwami isengesho ryacu ni rimwe turakwinginze ngo dushoboze kutakumara amaza Mwami udushoboze kwitanga n'ibyacu byose n'ubuzima bwacu bwose Mwami kuvyo uri kurashira imbere muri ino yerekwa Mwami tugukorere Mwami tunezereze umutima wawe nitwigere na rimwe tukubabaza udushoboze kumenya umwumwe ikibanza ciwe hano udushoboze kumenya aho hose tutariko turobigenza neza kugira ngo twikosore kugira ngo duhindukize kugira ngo tuje aho ushaka Mwami kugira ngo umugambi wateguye Mwami kuri ino yerekwa kuri ino shengero uyuzure ushike unengesere maze isi igihugu abantu batabagwe Mwami ntihagire umuntu muri twebwe asubira inyuma yiyonkora canke Mwami mwiza yikorera utwiwe avuye hano ariko twese tube abayoboka umuhamagaro wawe abayoboka iyerekwa ryawe abayoboka ico wateragiye hano nico ushaka gukora hano Mwami. Urakoze Mwami turagushimiye tugukomeye amashi menshi mu izina rya Yesu Kristo amen.